ngo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 igiciro c'inyama ngo nicigeze gihengeshanya guhindagurika kiduga ku rugero mbere baba baranguzi baba badandaza bato bose bibagora gutahura. Aho twaciye mu masoko ya Gatumba no muri meri ya Bujumbura twasanze ikiro c'inyama kiri hagati y'ibihumbi 23 n'ibihumbi 30 by'amafaranga y'amarundi bivanye n'ubwoko bw'inyama. Zirazimvye ku rugero antuka wari we wese atavyazi atabona uko bimeze. Duhere nk'umuri uyu mwaka ikiro c'inyama ca canga cagugwa 11,000. Urumva ko yuko mu mwaka umwe haduze ibihumbi 10 na bingahe ni menshi. Uko buca baguma bahindura amabeyi bivaye n'ahantu tuzirangurira iyo mu Kamenge gasanga inyama twe turazigura 22,000 25 gasanga kuba tuzishika nino bidusaba déplacement nini gatusanga tusemu ya 23 rero gasanga atakintu dukoreye. Aho mu Gatumba ngo baguzi b'inyama baragabanutse ku rugero ruteye ubwoba. Wari kugura ikiro c'inyama 120 na bingahe uragura ikiro c'ibiharage ukatuma ukijya gatatu kugira inyama unayigure n'umwaka wohera atayurajya. Abakongomani nyene bajabuka no bashoriye ibeyi kuko notangira suya 20 mucugura inyama 23 ni kintu kitumvikana gisiga n'ubwenge usize ko ibirungo ibiki bintu nk'ivyo rero nico gituma ujya mutonya vraiment. Ibi rero ngo bigatuma abadandaza nabo bahahombera nk'uko babitwiganiye ngo mbere abayangayanga benshi barananiwe barahagarika urudandazwa rw'inyama. Ejo uko ugiye ni kwibeyi iduga uko ugiye ni kuduga bive rero n'ukuntu tuzizana dupimye ugasanga atakintu ugasanga n'iyo nka imwe ihomvye 90 ugasanga ihomvye 30. Rero ujya umuntu afise umutaye mutonya ashobora kurambira mu kazi baca bavamwo. Benshi mu bayangayanga twaganiriye basanzwe barangurira inyama ku macuniro makuru yo mu Kamenge asanzwe ari mu Kigobe. Twarahashitse turondera imvo n'imvano y'iryo duga maze tugirirwa ibakwe yo kuhasanga abaranguzi b'ibitungwa. Umwaka utanguye nk'impene twagura ibihumbi 100 ubu irageze ku bihumbi 200 canke 180. Impene ibihumbi 150 ubu nta biro bitanu ikwiza usanga ifise ibiro 4 n'amagarama bibaye vyinshi ni bitanu nyene uciye ushira ku kilo na ikiro c'inyama y'impene gishobora kugurwa ibihumbi 30 canke arenga. Inka kare y'ukubaga umuntu yahora yironka nko ku miliyoni n'500 hagati y'umiliyoni n'500 n'imiliyoni 2 mugabo ubu nanka y'ukubaga wogura munsi y'imiliyoni 3. Aba baranguzi b'ibitungwa basanzwe barangurira mu masoko ya Matana, Gitega, Kayanza na Ngozi bavuga ko muri ayo masoko ibitungwa bishogwa byagiye biragabanuka inyuma y'ishigwa mu ngiro y'umugambi wo kugaburirira ibitungwa mu mpongore. Uwo mugambi ukiza warahungabanije abantu mu bworozi. Umuntu yari yoroye inka nka 30 yarazidandaje asigarana inka nka 5 kubera ubushobozi buke bwo gushobora kuzitungira mu mazu. Nukuvuga rero ko muri nyagihe haradandaje inka nyinshi cyane zirabagwa. Rero ubu biboneka ko turi muri ico gihengeri cizo nka zabazwe ico gihe. Mu bihe biheze umuntu arashobora gutunga impene 200 agatunga intama 10 mugabo ntibishoboka kubera ko bisaba ko aca vyahera mu mazu. Ko bushoboze nabwo bufise baki. Muri ico gihe rero iyo bibaye bike kuzimba birashoboka. Ibi byose rero ngo bikaza kunyugwa n'itituka ry'agaciro k'ifaranga ry'u Burundi hamwe no kunguruza izo mbagwa byazimvye. Ifaranga ryacu ryo ngaha mu Burundi ryarataye agaciro. Amafaranga y'amatanzania aca abona kuduga nari rya Tanzania yari sanzwe ari cyari igihugu kidufurunisa ibitungwa vy'inka. Nukuvuga ko ibitungwa ugiye ngo ugiye kugura uca usanga bizimvye cyane. Irikena ry'igitoro rero naryo inka twara dupakirira ibihumbi 40 ubu tuyipakirira ibihumbi 100. Nta mwaka urahera
jewe bandihisha ibihumbi bibiri ku mpene imwe canke bitatu, ariko ubu impene imwe igira depase y'ibihumbi 10 kuva ku masanganira gushika ngaha. Basaba leta ko iruhande yuko yogerageza igitoro kikaguma kiboneka, umugambi wo kugaburira ibitungwa mu mpongore wohinyanyugwa. Mbega none wohinyanyugwa gute?